Imana imaze gushira Adamu na Eva mu murima witwa Edene, no kuvuga aho ibintu bimeze neza byose, yaciye babwira ati ngo uyu murima muze muwurime ariko muwuzigame. Mugabo no munsi abantu twaribagiye yuko iryo teka Imana yaritanze, ubu turarima gusa tugira ngo turondere ibyo dufungura, ibidutunga, imbaho tubakisha, amabuye n'iki byose, mugabo tukibagira yuko turiko turakomeretsa isi. Nukuraba misi yose kahise kingene ibintu vyagendewe biraba, barigeze kuvuga ubwa mbere, muramaze kumva bavuga ngo Livingstone Stanley, hari baraje ngaha mu Burundi, ugiye hariya mu za Kabezi urenze Kanyosha uzosanga bakubwira ngo iriwe rya Livingstone Stanley. Harya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 876 Tanganyika hariya amazi yari yaduze. Mugabo twobifatira ko tukagira tuti mbe hamwe Tanganyika yogaruka igashika aho yageze mu gihumbi kimwe amajana 963-54 zogenda gute? Nico gituma rero abarundi bagize bati Tanganyika ntizogaruka, byaraheze. Urumva kuva mu gihumbi kimwe amajana 964 ko buke buke yagiye araduga asubira inyuma, mugabo vyagiye kwerekana ryari umwaka uheze w'ibihumbi 2024, no kuva hashize imyaka 60 Tanganyika iragaruka ati ahantu mwaje kubaka sahi wanyu nahanje. Albert Mbonerane, musanze muri umugenzi w'ibidukikije. Mbega iyo bavuze gukingira ibidukikije abantu botahura iki? Ego murakoze. Icambere kumbure kitunanira nuko tutazi yuko umuntu ari hagati y'ibidukikije. Igituma tuvuga yuko ari hagati y'ibidukikije nuko agira ubuzima bwiwe bumeze neza, nuko ibintu bimukikije binda kuba bimeze neza. Ivyo navyo nibigize isi, uravye amashamba, aho turima, amazi, reka byose usanga bifatanye. Mu mabarire kuko sinzi yuko urasoma igitabo c'amamuko, igitabo citwa Genèse mu Gifaransa, bariko barerekana ingene ibintu vyaremwe. Bavuga yuko Imana yaremye yakoze mu minsi 6. Hanyuma ndakubaje ikibazo, mbega ni uki Imana yaremye umuntu ku munsi wa 6, umunsi wa nyuma, yiza kumurema ku munsi wa mbere, yari kubaho gute? Ariko Imana yabanje gutegura ivyo akeneye, umurima azorimamwo, reka byose, amazi, hanyuma n'ikirere, kuko n'izuba turarikeneye kugira itatse ya ntacobaho. Hanyuma rero igituma tugira tutingukingira ibidukikije nuko tutabikingiye ubuzima bw'umuntu buca bumera nabi. Umutima wo kubikura hehe? Ndabikura muri ico gitabo ugiye mu gihano ca 2 akarongo ka 15. Imana imaze gushira Adamu na Eva mu murima witwa Edene, no kuvuga aho ibintu bimeze neza byose, yaciye babwira ati ngo uyu murima muze muwurime ariko muwuzigame. Mugabo no munsi abantu twaribagiye yuko iryo teka Imana yaritanze, ubu turarima gusa tugira ngo turondere ibyo dufungura, ibidutunga, imbaho tubakisha, amabuye n'iki byose, mugabo tukibagira yuko turiko turakomeretsa isi mu gihe tutayifashe neza. Urumva rero ni waja mu Gifaransa nitwaja murazi kuvyumva neza, ni cultiver garder, ni murime umurima kandi muwuzigame neza. Mugabo no munsi turarima tukarima gusa, ukajusanga rero byose twavyibagiye. Ego murakoze cyane, bivuze neza muti umuntu kumbure yararemwe ico gihe ibintu byari ngaho, ariko murabona ibihe byarahindutse no munsi. Kugira umuntu afungure canke kugira ngo aronke ivyo afungura, ni ngombwa ko arondera inkwi canke agaca ibiti. Mbega uno munsi
ubona ubuzima bwa kirya gihe n'uno munsi. Ubuzima bw'uno munsi burashoboka mugabo ibidukikije bigumye bikingiwe kandi umuntu aguma akenera amakara. Ivyo nivyo twenda kuraba tugashira ku munzane, kuko ivyo turiko turabona munsi nivyo navuze yuko turondera kurima gusa bitumenye nyene twokingira iyo si ibidukikije. Uti kera kumbura Adamu na Eva byose byari bihari, ntibari bwagwire, baramura ivyamwa bakarya hama bagateka n'iki, ariko uno munsi uravye ingene turiko turakora, hariho uwavuze ati umengo n'ukuntu turiko turondera, ego tugira ngo turiko turondera gukira, kubaho neza, mugabo mu gihe turiko turarondera kwica byose. Nk'ubu nokubwira nti ninaja kurira kirya giti hama nkakubwira ngo wompereze uwo mupanga, ukawumpereza ntuzi ico ngira ndawukoreshe, gaca mfata ishami nari nicayeko nkaritema, iryo shami niryakoroka turakorokana. Uno munsi rero niko isi iriko turayimera nabi. Uti none umuntu arakenera guteka, arakenera gushusha amazi, azurashusha n'iki, aza kurondera inkwi, izo nkwa zikura hehe? N'ishamba rikaza kugira nabi. Mu mategeko mu bisanzwe nuko tutabifata neza, ya twakurikiza ingene vyanditse tworonse aho tugira tuti aha tuzoza guca ibiti dukoremwo inkwi zo gucana canke dukoremwo amakara, mugabo nuko uno munsi kubera ko hari ikintu twita yuko turondera ico twita inyungu inyaruka, ni ukuvuga hirya ati ndagiciye nkagikuramwo amakara, amafaranga yinjira n'ingoga. Mugabo mwe twogira tuti nkuko je ndazi nko myaka y'1980 bagira bati iki gice c'ibiti ntimugica, iki gice murashobora kugikoresha, mugabo mugiye mubikuriye hamwe vyose urumva baca bitakaza. Ubu rero hariho ubuhinga bwa none, nuko tutaraba ingene tubukoresha. Twosaba yuko abaturongoye bogira bati reka duhimirize abantu gukora amakara atavuye mu biti twaciye, mugabo turondera amakara avuye mu micafu ibibora. Ubona nk'ubu uri munsi y'ibiti ukabona nko mu gihe c'ici amababi arakoroka aba yumye, harya tugira tuti reka twegeranye arya amababi. Cangwe nka mu ntara z'imbo usanga bariko bararima cane umuceri, iyo bageze gusoroma umuceri hariho ivyatsi bisigara ngaho ugasanga bariko barabiturira. Birya vyose abahinga barerekana ingene dushobora kubifata tukabihinguramwo amakara avuye muri ivyo vyatsi canke mu mababi y'ibiti, hanyuma gutyo. Canke urabona nk'ubu haraho nabonye ariko barabikoresha, uravye imihwi tugenda tukagura tukarya, birya bishishwa vy'imihwi barerekana yuko hamwe uvyegeranije ukavyumutsa navyo urashobora kubikuramwo amakara, ugashobora kuza kuyatekesha. Nubwo buhinga tubona twoteza imbere uno munsi. Yego n'ibiti naho twokora amakara, muga ntituyakore ku muvuduko turiko uno munsi, kuko umengo amashamba natikira ntitwibaza tuti mbega ejo bizogenda gute. N'ivyo tuzi uno munsi ingaruka mbi zifatiye kw'indaruka ry'ibihe bivuye yuko twibagiye akamaro k'igiti, yuko ariho gatuma imiyaga yose imera neza. Ego nagomba nze kuri iki nyene, mbega umwenegihugu uno munsi abona ko kugira ngo ashobore kurondera ivyo afungura akenera urukwi, kumbura umwe yitwa ko ateye imbere nawe akeneye amakara, umwe nawe ariko arubaka inzu abona yuko aza guca igiti kugira ngo ashireko sinzi nyene novyita ibiti. Mbega uwo muntu mwomutabuza gute? Nakahe kamaro ko gukingira amashamba na cane cane ibiti? Ni ukuvuga yuko uno munsi singene tubibona, nariko ndavuga nturavye nk'abadukuriye nko myaka y'1850, ibi tubona uno munsi vy'ihindagurika ry'ibihe ntaryariho. Wanashaka abantu bari bwagwire kw'isi nkuko bameze uno munsi,
mugabo no munsi uravye ingene abantu bagwira, ingene twubaka ibisagara, ingene ugira gutya nk'ivyo uriko uravuga uti umuntu agomba kubaka akenera ibiti, arakenera imbaho, arakenera, uravyumva nawe. Hama ugaca usanga rero muno munsi nk'abo bubaka boteje kubihagarika, mugabo ntabihagarika, iryo ni ibintu biri mu minwe y'abaturongoye, kuko ndamaze kubona abarundi iyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu avuye hasi agasohora ijambo ati murinda gukora iki, abarundi nasanze bubaha rwose. Mugabo ducereje duca tugira ngo vyose nibisanzwe, muga nk'umunsi bagira bati ntimusubire kubakisha izo nkingi z'ibiti, genda hariho ivyuma ushobora gukotesha bikaramba, hanyuma ivyo biti bizokora ibindi. Nkuko nariko ndabivuga, nuko turavye umuvuduko w'iterambere duca twibagira akamaro k'ibiti. Igiti gifise akamaro novuga gaciyemwo kubiri, nk'ubu uri ku musozi hariho ibiti, imvura iguye amazi aranyengetera mu kuzimu, hama ico giti cakingiye isi, ayo mazi nayo akagenda, ejo tukazoyaronka ariko aratemba ameze neza. Mugabo tubiciye tukabikuraho kugira ngo twagure aho turima, uca usanga ejo haje inkukura, vyose bikagenda, ivyononekara ni vyinshi. Muri ico gihe rero tumaze kumenya yuko igiti gifise akamaro, yuko ibi vyuka bija mu kirere, igiti nico conyene gishobora gufata ivyo vyuka kikabihingura, hanyuma uko muramaze kumva impemu duhema, ico bita oxygene, tuzikura hehe? Ubu turi musi y'igiti, izi impemu turiko turaronka hamwe boducira fagitire ati murinda kuriha amafaranga sinzi ko twoyashobora. Mugabo urumva rero hamwe je co nsaba nuko abarundi, mugabo singaha mu Burundi gusa ni kw'isi yose, twotegera akamaro k'igiti kugira ngo ejo tugikingire, hageze yuko tubica navyo tubice nk'uko amategeko abitekanya. Kirazira guhirika ihegitari y'ishamba umwanya umwe, ni ukuvuga wibagiye yuko ivyo biti vyari bifise ico biriko birafasha ku magara yacu, kw'iterambere, uko isi imeze neza vyose usanga bimeze neza. Hanyuma kandi ngaruke kuri ico twogishimikirako cuko ayo maba akoroka, aho kuyaturira harya tugiye kwimbura ibigori, birya bishishwa ntitubiturire, tuvyegeranye, umuceri tuvyegeranye, hanyuma nitwaja na harya uramaze kubona ahantu usanga bariko barabaza imbaho bakuramwo intebe twicarako, na birya bishishwa biva kuri birya biti uriko barabaza navyo bavyegeranye ntibabiturire, ejo hazoba ihinguriro kumbure rizogira riti nimuzane iyo micafu tuyikoremwo amakara yo guteka, muzoba mukoze. Ego murakoze cyane. Hanyuma kumbure mu Burundi kuva mu 2018 hariho itegeko ryashizweho kumbure rikingira ibidukikije, mugabo rigwanije amasashe canke ibitekerwa bitabura. Ariko uno munsi kumbura usanga hariho ivyo usanga vyandagaye, ibicupa aho hiyo. Mbega itegeko nkarirya risiguye iki kubijanye no gukingira ibidukikije? Itegeko ni ryiza, mugabo si ryo ryonyene, niwagenda urasanga hari amategeko, amasezerano mpuzamakungu. Ariko tugarutse mu Burundi, ndazi hari itegeko ryo gukingira amashamba, hari itegeko ryo gukingira isi, hari itegeko ry'ibidukikije, hari itegeko ry'isuku. Ivyo vyose hamwe vyokurikizwa, nk'ivyo uriko uravuga, iryo tegeko bashizeho riza rifatiye kw'itegeko ryo gukingira ibidukikije n'amazi. Ni ukuvuga yuko ibintu utumwanyi n'iki vyose, ry'amacupa tunywamwo amazi, je nkagira ngo nahejeje kunywa amazi icupa ngaca nterera ngaho, ivyo vyose amategeko arayuza. Canke kuza ngiye mu ntuze aho mu mangazini ngiye kugura utuntu, bagaca bantekerera mu kamwanyi katabora. Muri ico gihe ndagenda nshitse muhira ngakuramwo ivyo narinda gukuramwo, ngaca nterera ngaho. Ejo vyose uzosanga vyagiye hehe?
vyarundanye muri Tanganyika ndikuvuga i Bujumbura, ahandi naho ugasanga bariko barabiturira, rimwe n'ugenda ugasanga umuntu ariko araturira iyo micafu ariko arahindukiza kugira bishe n'ingoga, akibagira yuko umwotsi ubivamwo ari uburozi, ejo azogwara ntazomenya ico vyavuyeko, ariko ivyo vyose twarinda kubifatirako, kumenya yuko rero naho bitogenda gutyo tureke kuvuga ko ari ikibazo nyamukuru, harinda kubaho amahinguriro yo kugira ati iyo micafu yose itabora tuyegeranye tuyisubire dukoremo ibindi. Urashobora kubona nk'aho usanga babikozemwo nk'amatafari yo gukingira ibintu kubaka gutyo, canke ugasanga bakozemwo urabona nk'aha turi ngaho urashobora gusanga hariho umupira w'imodokari bayegeranije ugasanga abantu bariko barayicarako. Ivyo vyose nivyo twogira tuti vyoshobora gufasha mugabo tukirinda kugira ngo reka jewe nsambure ibi ndonke amafaranga yihuta, mugabo tubagira yuko ejo urwaruka rwacu ruzobaho gute tudatangura gukingira isi. Uno musi hariho akaririmbo kagize imisi gahita kavuga ngo isi irashavuye, aho umuntu yoraba ingene iyo si ishavuye, amashamba turaturira tukarondera nyene ivyo biti tukabisambura ngo dukuremwo amakara yo guteka, ugasanga imicafu nayo yose y'ubwoko bwose yibora n'itabora twarunze mw'ibarabara, hama ukibaza uti none ico gikorwa ni cande? Mugabo ndabisubiramwo, igikorwa ca mbere ni ic'abaturongoye kuva ku mukuru w'umutumba, umukuru wa zone, umusitanteri, buramatari, kugira ngo umukuru w'igihugu azogira ati mbega muri komine urongoye ibidukikije vyifashe gute, bimeze gute, amazi ameze neza, vyose nuko. Mugabo nitwabana ducereza ejo tubananya tugira tuti mbega vyagenze gute, tugire ngo Imana yatwibagiye kandi ari twe tutariko turakora ivyo Imana yatubwiye ngo uyu murima ni muwurime kandi mwongere muwuzigame. Yego murakoze. Muri uku kubona ko ibidukikije umenga vyivumbuye, tuvuge ngo isi irashavuye, mu myaka iheze aho hafi cane, ikiyaga Tanganyika carigeze kuduga, amazi menshi ararengera amazu. Mbega ibintu mwene birya vyoba bituruka kuki? Hari aho bituruka kuko abantu batakingiye ibidukikije, canke mu bisanzwe ibintu nka birya umuntu yobiha insiguro imeze gute? Ego birashika kudakingira ibidukikije. Urambabara rero umupapa yitwa Benedicto yaritavye Imana mu mwaka wa 2022, niwe yavuga mu mwaka wa 2008 ati isi iratubwira amajambo nitwumvirize ico isi itubwira nitwa tugomba kubaho neza. Hanyuma arongera mu mwaka wa 2010 arandika igitabo ahavuga ati nimwamushaka kugira amahoro nimukingira ibidukikije. Ayo mahoro arimwo iki? Arimwo amagara meza, arimwo gutekana, kuronka ivyo ufungura n'iki, amazi. Hama rero ugacugira uti iyo si iriko vyose, ubu ngaca ngira nti Tanganyika iratubwira amajambo nitwumvirize ico Tanganyika itubwira nitwaba tugomba kubaho neza. Hanyuma rero hari amategeko ahari avuga ati mukingire Tanganyika, ko Tanganyika turayikeneye nayo iradukeneye kubana neza. Mugabo Tanganyika usanga twayigize ikuburiro, ya myanda yose navuga usanga ariyo iri, hama tukidoga ngo nta mafi akihari. None amafi ko adashobora kubana niyo micafu vyogenda gute? Ejo tuzaba tubwira Regideso ngo nta mazi meza tufise, none bizogenda gute? Hanyuma rero ivyo vyose uvuze uti none kugira Tanganyika amazi aduge, ibintu bisenyuke, birava ku kudakingira ibidukikije. Ahanini birimwo nuko nk'ubu uravye nk'abatanga impusha zo kubaka ku nkengera za Tanganyika barenda kwisunga amategeko. Hanyuma ku batabizi ahantu uvuga mu bifatireko no kuraba misi yose kahise kingene ibintu vyagendera biraba. Barigeze kuvuga ubwa mbere, muramaze kumva bavuga ngo Livingstone Stanley hari baraje ngaha mu Burundi, ugiye hariya mu za Kabezi urenze Kanyosha uzosanga bakubwira ngo iriwe rya Livingstone Stanley. Hajya mu mwaka w'1876
Tanganyika amazi yari yaduze, ibyo baravyiboneye. Hanyuma Tanganyika ihava iraterura bukebuke amazi aratekana, hanyuma igaruka hashize imyaka 60, ni ukuvuga mu 1938. Mugabo muri ico gihe nta vyononekara vyinshi kuko nta bantu benshi bari bwaje kuba ku nkengera za Tanganyika. Hama Tanganyika irasubira iratekana, mugabo yaciye igaruka hashize imyaka gusa 25 mu 1963-54. Aho rero harononeka ibintu vyinshi. Ni wagenda ahantu bita mu Kibenga hagiye hari mu mazi, ni waje ahantu bita ugiye hariya kuri Shanike ukaja mu Gatumba hari mu mazi. Urumva rero muri ico gihe twagira tuti hamwe abantu botegera yuko amazi Tanganyika sitwe tuyategeka, ivy'isi yaremye nuko bimeze. Urashobora kugira ati amazi azoza cankwe no kubera iki, hari hinda ry'ibihe rifise ingaruka mbi, mugabo twobifatira ko tukagira tuti be hamwe Tanganyika yogaruka igashika aho yageze mu 1963-54 zogenda gute. Nico gituma rero abarundi bagize bati Tanganyika ntizogaruka, byaraheze. Urumva kuva mu 1964 ko buke yagiye araduga asubira inyuma, mugabo vyagiye kwerekana ryari umwaka uheze w'2024, ni kuva hashize imyaka 60 Tanganyika iragaruka ati ahantu mwaje kubaka sahi iwanyu nahanje. Urumva rero none munsi hariho abantu mbona bagira bati reka dusubireyo twubake niki, nagahombo kaniniya gose kandi gatuma n'imitima itamera neza kuko uravye ibintu biriko birononekara. Hari ico bavuga mu Gifaransa ngo vaut mieux prévenir que guérir, wo kwikingira gusumba kugira ngo uja kwa muganga, kuko ugiye kwa muganga usanga uriko uriha ibintu vyinshi, utakaza umwanya w'akazi, ukagira gute gusumba aho wogira uti mbega hamwe nokora iki no kwikingira iyi ngwara. Mu bidukikije nuko twogira tuti ko twamaze kubona ivyabaye muri kazoza vyogenda gute, reka tube tubitegura dufata ingingo zigendeka kandi twisunze amategeko. Ego ni irihe jambo rimwe canke abiri wotekerera abarundi bose kuvyerekeranye no gukingira ibidukikije? Ico nobwira abarundi nuko twokerebuka tukamenya gukingira, twavuga tuti hamwe twokingira ibidukikije, amashamba, amazi, tworonka imirima myiza, tukarima tukimbura, hanyuma n'ibyo gukoresha ico twokwita ifumbire ry'ikizungu naryo ratitura isi. Hamwe twobaza abasokuru bacu ati mbega mwe mwarima gute, uno munsi nuko bitagishoboka. Hanyuma rero n'abaturongoye no bakarorero k'umutegetsi yarongoye igihugu cacu yari yategereye gukingira ibidukikije kandi ata amashuri yagiyemo. Twe twarize amashuri, abaturongoye barize amashuri, muga hamwe bo kwigira kukaroka umwami yitwa Mwezi Gisabo ingene yakingiye ibidukikije yaba imuramvya hari mu mwaka w'1904 bagira mukure ku butegetsi Kirimana Maconco. Hanyuma rero bari bacumbitse mw'ishyamba bita Kibira hafi ya Muramvya, abasoda baza kubwira umwami Mwezi Gisabo ati n'ubu ugomba kuguma ku butegetsi duhe uruhusha irya tongo tugende turiturire, gutyo baca bomoka bagende. Mwezi Gisabo, umwami Mwezi Gisabo ata amashuri yize kuko yatwaye Burundi kuva mu mwaka w'1858. Urumva imyaka yaramaze. Hanyuma rero ababwiye ati nta numwe afise uburenganzira bwo guturira kijya Kibira. Hama cashira ko ivyo twize uno munsi twebwe tuzi ati rirya shamba rifatanya ijuru n'isi, hamwe mworiturira ejo muzogira ngo nta mvura irikiragwa, amazi akame, baca baramwumvira baragamburuka ntibaturiye iryo shamba. Hanyuma n'icakuciye gikurikira nuko mu nyuma haciye haba amasezerano bavuga y'ikiganda, aho Mwezi Gisabo ariko ubutegetsi bumvikanye n'abadagi bari ngaho muri ico gihe kugira ngo
batunganye ibintu neza. Hamwe twokwigira kuri ako karoro twaronse, abategetsi bakatubwira bati kirazira gukora iki ku neza ya twese no ku neza cane cane n'urwaruka ruriko ruradukurikira, ibintu bizogenda neza. Hanyuma haranditse ngo Uburundi ngo n'Ubusuwise bwo muri Afrika. Uburundi ni igihugu cambaye, none tugiye turacambura ejo bizogenda gute? Twisubirako, dukore neza rero kugira ngo Burundi bugume ari ca gihugu gitembamwo amata n'ubuki. Yego. Albert, turabashimiye. Murakoze gose.